Turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri iyi channel yacu, tubifuriza kugwa neza muri Yesu Kristo. Turi umwanya wo kwiga indongozi y'abakuze. Umutwe w'icigo uno munsi ni Yesu hamwe n'isezerano rya Mpwemu Yera. Turi ku genekerezo rya 26 mu Kakaro. Turi ku munsi wa mbere. Mbere yuko twiga, reka tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye kuvyo ubandanye udukorera muri no misi yose. Tugusavye ngo ubandanye ubana natwe muri kino cigwa, udufashe gutahura mu izina rya Yesu, amen. Muri iki cigwa c'uno munsi batwigisha ibijanye na Mpwemu Yera. Aha ni hamwe igihe Yesu yababwira yuko adashobora kubarungikira umwitsa mu gihe mu gihe atarava muri ino si. Yesu yasezeranye Mpwemu Yera mu kwishura ku vyari biraje ishinga abigishwa biwe, ukuntu yari kubasiga agasubira mu ijuru. Turasoma muri Yohana igice ca 16 umurongo w'indwi. Haravuga ngo, ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzobarungikira umwitsa. Aha Imana Yesu yashatse kubereka yuko mu gihe bari kumwe, kuko Yesu yabana nabo misi yose, yabana nabo yabafasha muri vyinshi, ariko amaze kuva kuri nosi niho yaca barungikira umwitsa. Iyo ari kuguma ngaha ntago Mpwemu yari kuza, kubera ko murazi yuko ari ubutatu bweranda. Rero hategerezwa kuza Mpwemu Yera kugira ngo ishobore kubafasha. Mpwemu Yera rero ni iki? Mpwemu Yera ni ikintu kiri muri twebwe, nubwo ko ari ikintu ko si n'umuntu, si umuntu nka twebwe, umuntu ari muri twebwe adufasha gutahura ikibi n'iciza. Umutima wawe ushobora gukora ikintu, ugashaka gukora ikintu, ariko ukumva ijwi rikakubwira ati ntugikore. Uwo ni Mpwemu Yera ari muri wewe, ariko mu gihe atawufise ntaco utinya, byose ubona ari bisanzwe. Ushobora gukora ikibi, ushobora gukora iciza, ariko ukabona yuko byose ari bisanzwe. Mu yandi majambo, Mpwemu Yera ni Yesu Kristo muri twebwe, adufasha gutahura ikibi n'iciza, kubera ko Yesu ntiyari kwitwinjira muri twebwe. Ikintu cyose burya butatu bweranda bufise igikorwa cabwo. Mpwemu Yera rero ni uri muri twebwe mu mutima yacu, mu bwenge bwacu, kugira ngo ashobore kudutahuza. Turasoma muri Yohana igice ca 15 umurongo wa 26 gushika 27. Haravuga ngo, ariko umwitsa ahazozira uwo nzobarungikira ava kuri Data, niwe Mpwemu Yera w'ukuri akomoka kuri Data. Uwo niwe azoshingira intahe, kandi namwe nyene murashingira intahe, kuko mwari kumwe nanje uhereye mbere na mbere. Aha muri iki soma baratwereka yuko Yesu Mpwemu Yera ashingira intahe Yesu, kubera ko Yesu yari afise Mpwemu Yera muri we. Kubera urazi yuko ari ubutatu bweranda buba buri hamwe. Rero natwe rero yakobwira abigisha biwe yuko nabo bamushingira intahe, kubera ko barabonye ivyo yakora, barabonye ivyo atakoze, bategeza kumushingira intahe mu gukora ivyo yakoze, ntibakora ivyo atakoze. Turasoma kandi muri Yohana 16. Gambe twasomye kuri 15, unatwe 16 umurongo w'8. Havuga ngo, uwo niyaza azohinyuza abisi abemeze ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Rya jambo rero nababwira, iyo ufise Mpwemu Yera, Mpwemu Yera igufasha kudakora icaha. Rero yafashije, kubera ko yaje. Ndabibutse yuko abigishwa Yesu amaze kugenda, abigishwa baramaze imisi bari mu nzu yo hejuru bariko barasaba Mpwemu Yera kugira ngo bashobore kuronka
bariko barasaba Imana kugira ngo ushobore kubarungikira uwo mwitsa. Niho bawuronka rero kugira ngo bashobore kubwira ab'isi bose yuko Yesu akora. Kandi rero byarabafashije cyane kubera ko yabarungikiriye umwitsa ubafasha guhindura ab'isi. Mpwemu Yera ashikana igishinga ntaye ca Yesu intumbero yiwe. Igishinga ntaye ca Yesu intumbero yiwe ni ukuyobora abantu benshi bashoboka kuri Yesu. Igikorwa ciwe nico gushira hejuru Yesu. Muri ico gikorwa atahuza abizera mu nshingano zabo zo gushinga intahe. Atwugurura amaso kugira ngo tubone inzira zishoboka z'abantu badukikuje, kandi akora yivuye inyuma kugira bashobore kumvisha abandi inkuru nziza y'agakiza. Murumva yuko Mpwemu Yera ari ikintu gikomeye cyane muri twebwe, dutegereza kwama dusenga dusaba yuko Mpwemu Yera yoza muri twebwe. Ni ikintu ngirakamaro kubera ko Mpwemu Yera adufasha kuguruka amaso kugira ngo dushobore kubona ikibi n'iciza, dushobore gutandukanya ikintu umuntu w'Imana ashobora gukora n'umuntu agengwa na Satani ashobora gukora. Mu byifuzo vyacu byo gukora kubw'imitima ni kubera iki dutegerezwa kwama twibuka ko tudashobora guhindura abantu, ariko Mpwemu Yera wenyene niwe yobikora. Aha iki kibazo turagisubiramo tuvuga ati mu byifuzo vyacu byo gukora kubw'imitima ni kubera iki dutegerezwa kwama twibuka ko tudashobora guhindura abantu, ariko Mpwemu Yera wenyene niwe yobikora. Kuri iki kibazo twebwe dushobora kubwira umuntu, jewe nshobora kubwira ikintu canke uwundi muntu agashobora kandi kubwira canke jewe bakakimbwira, ariko niki gihe cyo kimbwira kubera ko mu mutima wanje kitaranyakira, kitaraza mu mutima wanje. Ariko Mpwemu Yera wewe kubera ko ashikibwina mu mutima yacu, atuganiriza imisi yose, umwanya wose, mu gihe wamuhaye karibu, ashobora kuguhindura ko akubwira ibintu byinshi mu mutima wawe. Azi ibyo ugira ukore, ibyo wiyumvira gukora, yaba ibibi canke ibyiza byose arabimenya. Yaba ari byo wiyumviriye gukora canke kudakora byose arabimenya. Niyo mpamvu rero Mpwemu Yera ariwe ashobora kuguhindura. Arashobora guhindura kubera ko niwe agukoresha kenshi. Iyo umuhaye kaze na karibu mu mutima wawe akagufasha, byose bigenda neza kubera ko araguhindura, ugasanga ubuzima wabamo kera si bwubamwo muri ino misi. Rero muri kino cigwa duhamagarirwa gusaba Mpwemu Yera kugira ngo dushobore kubaho nk'uko Yesu yabayeho kw'ino si, nk'uko abigishwa biwe babayeho, ko barasabye Mpwemu Yera hama icirabishura. Rero no munsi dushire mu mutwe yuko Mpwemu Yera ari ingirakamaro, kandi tutegerezwa kumusaba kugira ngo Imana idufashe ntitube abantu batemerwa imbere n'Imana. Kandi abahamagare mwese kwama mukurikirana ibi vyigwa kugira ngo bibigishe ibintu vyinshi, kandi natwe dushobore gutahura bivanye n'inyunganizi zanyu n'ibibazo byanyu, kugira ngo dushobora kungura ubumenyi, twungura ubumenyi namwe mwugungura ku bibazo byanyu mushobora kubaza aho munsi canke mukunganira. Eka dusenge. Data twese uri mw'ijuru, tugushimiye kubw'iki cigwa, tugusavye ngo utumanuke, udufashe, umanure Mpwemu Yera mu mitima yacu kugira ngo ashobore kugenga ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu.